Kw'ibarabara riva mu muji wa Kigali neza na neza yinjira i Nyamirambo ugize nk'imetero nka 50 uraho nyene Nyamirambo hari inzu y'uburiro yitwa Akiwacu Restaurant yugurujwe n'abakenyezi b'abamenyesha makuru b'abarundikazi bahungiye mu Rwanda inyuma ingorane zabaye mu Burundi. Aha turi igihe c'isaha 2 z'ijoro muri Akiwacu Restaurant. Abakiriya si benshi kandi sinabake baje kwihereza imfunguko. Ikawa yako tamu ya leo. Yongoro chunga kabisa mzuri. Sasa mimi naomba ni kurudi sio mpaka hapo. Ahora watatuacha kiulaini. Wala kufunga kama. Dada ngoja wote kingaza tajua. Ule nikamuri. Eba. Akiwacu Restaurant ni inzu ifise imetero 6 kuri ndwi, igikoni kiri nyuma gato aho abo bakenyezi bakinjikira nyene kwishiga rimwe ry'ikizungu rikoresha umwuka bita gaz. Ahanini rero abakiriya ngo bahakundira imfungurwa zaho z'ikirundi. Aha umuntu yovuga ubugari, ibiharage bikarangishije amamesa, indagara, ivyapati, ikawa iva mu Burundi hamwe n'ibindi. Uyu numwe mu bakiriya ba misi yose baza muri Akiwacu Restaurant aratubwira igituma bahakunda. Mama shara yakora neza sana nga. Ni chapati nziza, TV. Ibintu by'ibyo vraiment kugira ugire ko mu mitsingi ocanga kwa sanga TV kagufasha mu nda. Utari kugira ngo kurya za brochette. Brochette zigwa za mabute bace nga bagindagara. Ikintu dukunda cyane ngaha dukunda uburobe n'indagara. Bana babaye mu Burundi dukunda uburobe n'indagara. Isamaki. Na kini dukunda atari samaki cyangwa ikawa. Ejo naza abana bavukiye mu Burundi dukunda kantu kitwa ikawa na TV. Kandi tuje nga muri restaurant tugindagara ziwacu Burundi tukajya ibitunguru n'ibiharage by'amamesa byiza birahari n'icapati bo n'uburobe kenshi n'uburobe cyane burahari sana n'ibyo dukunda ngaho gukorana. Abo bakenyezi nkuko babitwiganiye bashize umutahe hamwe ugera canke urenga umuriyoni w'amanyarwanda mu ntumbero y'ukurondera ico bokora giheza kikabazanira amafaranga. Umwe muri bo aratubwira ico bahunze neza na neza n'ingene biyumviriye gushinga iyo nzu y'uburiro. Twebwe urabona nk'abarundi benshi bari ngaha mu gihugu cy'u Rwanda twahunze umutekano muke. Twebwe abari ngaha turabamenyesha amakuru benshi, turabamenyesha amakuru twagiye hamwe twavuye mu Burundi duhunze nk'abamenyesha amakuru nyene kuko murazi yuko umutekano wacu utari umeze neza. Hanyuma tugeze ino dusanga biragoye akazi no gukora n'amenyesha amakuru azi ko turakora rimwe rimwe. Hanyuma ubu twagiye hamwe kugira ngo dushobore kwisununura impande y'akazi dusanzwe dukora muri rusange kumenyesha amakuru. Tuje hamwe rero n'abandi tuja hamwe turi batatu twagize agashirahamwe k'abantu batatu basarazana agataye gato bafise. Hanyuma turugura akantu twiyumviriye kugira ikintu exceptionnel atawundi muntu n'umwe afise. Tangura rero kugira twiyumvira ico restaurant rero duce tuvuga ati twege ntitwagire restaurant mu Rwanda, reka tugire restaurant y'ibintu no badafise. Batangura rero kwiyumvira ivy'uburobe, n'indagara, ifi, capati gitetswe nk'ikirundi nyene. Hanyuma ubu abantu baraza benshi dushorerwa n'abarundi. Abarundi ni bakunda kuza ngaha bavuye i Burundi n'abanyarwanda cyangwa abakongomani babaye i Burundi bazi ibintu by'i Burundi. Ubu rero uko bimeze baraza bagakomanda ibintu duteka ngaha ni cyane cyane indagara, burobe, inyama, ibiharage vy'amamesa ko amamesa ino ntibayarya. Mu Rwanda nta mamesa barya. Uwundi twasanze aho nyene
muri iyo nzu y'uburiro we avuga ko ari akaryo ko guhura n'abandi barundi baba mu Rwanda kugira ngo baganire ibiba mu gihugu c'u Burundi na cane cane ngo guhana umwizero ngo kuko bategerezwa gutaha umunsi urizina. Igituma tuza ngaha kenshi aha twokwiye tuhita ariko ari kwisanganiro ry'ihuriro ry'abarundi nivyo inya tujya gusanga zifite akanovera kibacu mu Burundi ko kenshi baziba zavuye iwacu mu Burundi ugasanga abo turi kumwe bose turaga duhuza kuko twese turi mu ngorane zimwe. Hari abahunze bya politike n'abahunze umutekano wabo buke kuko hari abatari muri politike ariko nabo bose kubera igihugu cyabuye mu manga kubera ubutegetsi twarabashize tudinire umusubiza bimeze neza izo tube dutaha suko twaje ngaho mubwira tuzovuga hasi wacu ariko Imana idufashije mu gihugu cyacu hakaba umutekano ntangere naho bwose no bose twotaha. Ikindi ikintu kiryohera abakiriya ngo n'ubugari bategura n'ingogana n'ingoga ukaza bushushe umuntu akibufitiye akayabagu. Abo bakenyezi babamenyesha makuru b'abarundikazi ngo ntiboroherwa ngo kuko usanga imiryango yabo batayiha umwanya munini kenshi baba bari ngaho nyene muri Akiwacu restaurant bategura imfungurwa z'abakiriya ngo kuko iyo nzu y'uburiro yugurura igihe cy'isaha 11 z'igitondo gushika isaha 5 z'ijoro. Ikindi kinabagoye ngo cane ngo namakori atabohereza na gato mu gihe ariyo bagitangura gukora no kuvuga kugurura iyo nzu y'uburiro bagasaba leta y'u Rwanda kubagabaniriza kuko ngo ari impunzi bagasaba kandi ko n'abarundi bifashe bofasha abandi mu ntumbero yo kwerekana urukundo mu ngorane barimo. cyane dusaba leta y'u Rwanda kuko twebwe twitwa ko turi impunzi itugabaniriza imisoro kurumva ngo turi imisoro nk'abandi bose ntibaraba ngo wewe urakenye cyane iki urinze uja muri urwo rudandazwa uri nk'abandi. Ni ukuvuga rero ko baravye iyo tuba twaravuye n'uburyo dufise butugabaniriza imisoro. Hanyuma ikindi usaba ni uko nk'abarundi baba bifise hariho abarundi bari no kuvuga bafise imitahe bafise ibintu vyinshi canke bafise amashirahamwe bakaraba nk'abantu nkatwe twashoboye kuja hamwe twaronka utuntu duke bakadufasha nk'iki nk'ubu turiko turadandaza twari dukeneye dufate wabonye akaresho dutekera karya karesho ni ukuvuga yuko ni kamwe byaba bishoboka twaronka 2 canke 3 byari vyoroshe nk'umuntu aje agasaba ubugari turaza tukagira ubwo bugari isosi hanyuma urumva biragoye. Ntituvuga ngo baduhe amahera menshi cyane iki mugabo nk'umuntu yoza akagendera n'ishirahamwe nk'iri kubera kubika amahera no umuntu ni ibintu umuntu atogira confiance cyane mugabo yoza akavuga ati jewe nko muri iyi nzu ndakeneye frigo akavuga ati jewe agafrigo k'ibihumbi 100 akaguhaye canke akavuga ati jewe resho ndayiguhaye canke akavuga ati ndakuriye amazi y'ukwezi kose canke amatati. Ivyo birakwiye kumva guha umuntu amahera ahunze hari igihe usanga dufise abana dufise imiryango turenze aciye yikorako wa mugambi finalma ugenze neza mugabo karaba nk'abantu bagerageje kuja hamwe bakabaraba ikintu ngo bafashishe. Umuntu yihweje neza abarundi bariko baraja hamwe mu ntumbero yo kwiyungunganya biraboneka ko ari benshi kandi biraboneka neza yuko abarundi batarata umwizero ari navyo mbere bizotuma bitegura gutaha umunsi umwe mu gihugu c'u Burundi ingorane zahetse.